Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho kuri uyu mugoroba wo kuwa kane kw'itariki ya 27 Ruheshi 2024, aho tugiye kwibanda ku rubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni. Sentare Ntahinyuzwa yemeje igihano co gufungwa ubuzima bwose kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo biri mu ngingo Sentare Ntahinyuzwa mu gice cayo c'iyungururizo yajeje gusomera General Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi we. Iruhande y'ico gihano, General Alain Guillaume Bunyoni akaba yafatiwe amatungo yose atari yarandikishije, yongera aratangishwa ihadabu ry'imiliyaridi zirenga 22. Ivyo bintu muvyumve neza, imiliyaridi zirenga 22. Vyahendwe rero yaburanishijwe ko vyose yavyagiriye. Bagenzi be Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Destine Bapfumukeko na Kome Niyonsaba yahoze ari umwubatsi wa Bunyoni, nabo nyene bagumirijweho ibihano vya mbere birimwo ico gufungwa imyaka 15. Gusa umuntu aravye uko rwagenze, urubanza rwa Bunyoni ntirutandukanye n'izindi manza za politike ziba mu Burundi, nta butungane burimwo n'inkinamico gusa. Ko Bunyoni yabikoreye abandi benshi niko nawe bamugize, kandi n'abanyene babimukoreye ngo ntibasike bwose ejo bazocirwa bene izo nyene. Gushika Burundi buronse umugabo nyawe aramutswe igihugu, gushika kandi ngo abarundi bageze aho basaba kandi bagahagarira ubutungane bwabo. Muri aya makuru rero yose tugiye kubagezaho ido n'iryo nuko vyari vyifashe uyu munsi, mu gihe rero hari hariko harasomwa ingingo Alain Guillaume Bunyoni yafatiwe ni muri urwo rubanza arwiwe, mu gihe intahe y'urwo rubanza mu gisata c'iyungururizo yari irongowe na Emmanuel Gateretse, akaba ari umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa. Ni nawe rero yasomye urwaciwe, cyose ni mu kanya gatoyi k'uburyo bw'idonido. Fyonda kuri subscribe, ni ijambo riri hampande y'ijambo Hejuru TV. Musi iyi video ifyonze kucoronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu ba mbere, kandi niba ukoresha YouTube y'igifaransa urafyonda handitse s'abonner kugira ngo uje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu ba mbere. Iyi ni Hejuru TV rero turabahaye ekaze. Alain Guillaume Bunyoni yatsinzwe mw'iyungururizo, hemezwa ko afungwa ubuzima bwiwe bwose. General Alain Guillaume Bunyoni yatsinzwe mw'iyungururizo, urwo rubanza ramazemwo amezi atari make. Sentare Ntahinyuzwa rero mu gisata c'iyungururizo ikaba yemeje igihano yari yaciriye ubwa mbere co gufunga ubuzima bwose yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, akaba ari nawe mupolisi afise ipete rikomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Urubanza rero rwari rumaze ukwezi mu mwiherero, kuko mu kwezi kwa Kigarama 2023 hagerewe n'ivyahendwe birimwo kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengente, gutembagaza inzego zatowe n'abanyagihugu, argungabanya ubutunzi bw'igihugu, harukurya ibiturire no kuronka inyungu akoresheje igihagararo ciwe. Haravugwamwo rero ihadabu yaciwe ryarenga imiliyaridi 22 n'imiliyoni 713 y'amafaranga y'u Burundi. Ikindi kandi bavuze kandi ko ari ingingo yafashwe nuko ibintu byose atunze ariko atashize ku rutonde rw'ivyo yerekanye muri sentare muri 2021 vyose bizoca bifatwa. Sentare rero yavuze ko ingingo ica ishirwa mu ngiro. Hemejwe kandi igihano co gufungwa imyaka 15 ku bandi batatu bari bunguruje, aribo Desire Uwamahoro yari intwanzagabo mu gipolisi, Samuel Destin Bapfumukeko yakora mw'iperereza, hamwe na Kome Niyonsaba yari umwubatsi w'amazu ya Bunyoni. Mukuru wa Sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse niwe yararongoye intahe y'urubanza mu gisata c'iyungururizo, ari nawe yasomye urwaciwe. Inzira rero isigaye kungururizwamwo urubanza ni muri Sentare Agasamburamanza, kandi Placide Gatoto yunganira Alain Guillaume Bunyoni mu mategeko yavuze ko bazoyitura. Bunyoni rero nabo bari kumwe batandatu muri urwo rubanza mu ntango, bose baburanye bahakana ivyaha baregwa, bavuga ko atavyemeza umushikirizamanza yerekanye ivy'ingene bakoze ivyo vyaha. Umwe wenyene ni Didas Giraneza, ni umwe mu bashoferi ba Alain Guillaume Bunyoni, niwe wenyene yambitswe izera. Abandi babiri bacirirwa gufungwa imyaka 3 umwe. Abo ni Melchiade Uwimana yari umukuru w'umutumba wa Mubone, na Isaac Banirwa n'inzigo nawe yari umushoferi wa Bunyoni. Bo ntibashimye no kunguruza ku gihano baciriwe ubwa mbere. Alain Guillaume Bunyoni rero akaba yarafashwe mu kwezi kwa kane 2023 nyuma y'amezi 6
akuwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yatanguranye na Evariste Ndayishimiye muri 2020 gushika akurwe. Uyu yari afise ipeti rya mbere rinini mu gipolisi, yari yagumye yamari mu bibanza bikomeye vy'ubutegetsi bw'igihugu kuva muri 2005. Umwaka rero niho umugambwe CNDD-FDD ushaka ku butegetsi nyuma y'imyaka wari umaze ari umuhari witwaje ibigwanisho barwanya leta y'iki gihe y'ico gihe. Turaza kubandanya gukurikirana ivy'iyo nkuru tubakoreho n'amatoza kuri ibyo byose birabana n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni nk'uko rero dusanzwe tubikora iminsi yose. Gusa nk'uko muvyumvirije, Alain Guillaume Bunyoni akaba yaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose ari mu munyororo n'ihadabu ry'imiliyaridi zirenga 22 n'amamiliyoni amajana 715. Ndayishimiye Keza na Vikesi mu mabanga mashasha akaba yagenwe ndetse n'ikete rimugena rikaba ryazungurutse cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Rero nta wundi ni umukobwa wa Varisito Ndayishimiye. Keza na Vikesi asanzwe ari President Directeur General w'ishirahamwe Bene Ntare, yaraye rero agenwe kuba assistant mu kigo Fondation Bonne Action umugiraneza isanzwe kirongowe umuvyeyi wewe akaba n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Fondation Bonne Action umugiraneza akaba ari ikigo gisanzwe gifise icicaro gikuru mu Kibemba muri komine Giheta intara ya Gitega. Bamwe bati ibintu bija ibindi biri. Pacifique Nahazwe amenyerewe cyane kwandika inkuru zitohoje avuga ko Ndayishimiye Keza na Vikesi ya Madeleine umukobwa wa President Ndayishimiye aboneka yicaye inyuma ya nyina umushikiranganji w'ikiga ca leta Audace Niyonzima be n'userukira Burundi muri ONU Ambasaderi Zephirin Maniratunga. Ndayishimiye na Vikesi yicaye iruhande y'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ronzine Gatoni, aho ni mugere wese yariko aravuga ijambo mu nama yagiriye ya 78 i New York muri Amerika. Ifoto rero yavyaye impari, bamwe bati ni vyiza ko umukuru w'igihugu yitwararika abana biwe, bandi bati ntivyumvikana ko umwana aboneka mu baserukira igihugu mu manama hambaye, bamwe bati amafaranga y'igihugu arononwa muri izo ngendo z'umuryango wa Ndayishimiye, abandi bati uyu mwana asanzwe ari muri Amerika. Ico bikoze nta wundi mukuru w'igihugu c'u Burundi yigeze akora ibi bintu nk'ivyo kiretse mu gihe c'intwaro ya Came. Si ubwa mbere rero abana ba Ndayishimiye baboneka bari mu ngendo z'umukuru w'igihugu canke bari kumwe nawe, kuko muri mukaka 2023 hoho umupfasoni w'umukuru w'igihugu yajanye abana bose se na nyina batoya biwe hamwe n'abarumuna we. Muri Munyonyo 2021 umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Kapitoline Niyonizigiye yariganye umukuru w'igihugu agenda ajanye umwana wiwe mwihayanishwa ryabera i Dubai. Umushikiranganji rero yaciye abogozwa muri iryo hayanishwa. President Ndayishimiye we yari yajanye bamwe mu bana biwe. Hagati aho President Ndayishimiye rero ico gihe rero akaba yari amaze n'indwi zibiri hanze y'igihugu. Yavuye mu Burundi ku itariki ya 10 kwezi kw'icenda 2023. Nk'aka rero amafaranga yaragenewe n'ingendo z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni we mu mahanga yararwijwe kabiri, akurwa ku miliyoni amajana 8 ashira ku miliyaridi n'imiliyoni amajana 7 mu mezi atatu gusa. Ico gihe ubwo no guhera mu kwezi kwa gatandatu mu gushika mu kw'icenda 2023 Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi we bamaze umwanya munini hanze kurusha mu Burundi, nkuko rero byanabonetse kuri statistique z'abantu bagiye batandukanye. Niyo mabanga mashashe rero mu mwana wa President Varisito Ndayishimiye yuba yahawe. Abasoda b'abarundi batari munsi ya 23 baraguye mu isanganya ry'ibarabara, abashika 30 nabo barakomereka. Ivyo rero bikaba vyarabereye mu gace ka Manyama muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mw'ijoro ryo kuwa Mungu. Ijoro ryo kuwa Mungu igenekezo ya 23 Ruheshi 2024 mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi mu gace ka Manyama harabaye iryo sanganya rikomeye, aho abasoda b'abarundi bashika 20 basiga ubuzima nayo bashika 30 barakomereka cane. Bakomeretse rero bakaba baraciye bajanwa mu gisagara ca Bujumbura ari naho hari ibitaro by'abasirikare nk'uko vyandikwa n'ikimenyesha makuru SOS Media. Iryo sanganya rero rikaba ryarabereye kw'ibarabara nomero 10 mu gace ka Manyama muri zone Buhoro komine Mabayi intara ya Cibitoke, nk'uko rero vyiganwa n'ababibonye. Imodoka rero yari mu murongo muremure w'imodoka 10 z'igisoda ica iratembagara kw'ikorosi riteye ubwoba hari nk'isaha 5 z'ijoro
nk'uko rero abasoda baganiriye na SOS Media batashimye kwivuga amazina bagize bati abasoda 8 baciye bapfa ubwo nyene nayo bashika 38 nabo barakomereka. Imodoka rero ikaba yari yuzuye abasoda. Uyo makuru rero nyene kabandanya avuga ko iyo modoka yaruhikiye mu manga itembagara imetero zirenga 100 nk'uko rero bishikirizwa n'umusoda arokotse muri iryo sanganya. Yagize ati imodoka ntiyafata ifire neza kubera hari umumanuko rero muremure urimwo amakorosi menshi cane atabona neza, umushoferi w'imodoka yaramwankiye. Ayandi makuru rero y'intwazagabo yaganiriye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi akavuga ko basize ubuzima bashobora kuba benshi bisunze amakuru bakuye mu bitaro vya Cibitoke. Bavuze kandi ko hari abandi basirikare 15 baciye bacikana mu bari bakomeretse. Inyamiramabi rero zakoze amatohoza yerekana ko iryo sanganya ryatewe n'uko imodoka yataye ibarabara kubera umushoferi atarasanzwe amenyereye ako karere. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yemeza ko ata Murundi akirwara imvunja nk'uko vyahora vyibonekeza i Nyabihanga. Rero mu minsi iheze bose bambara uturato ntaho kigenda n'amaguru. Kubwiwe ntatahura n'ingene abarundi bavuga ngo barakenye kandi atamvunja zikiriko kuko imvunja ari ikimenyetso c'ubukene. Rero akaba yarabishikirije mu gikorane cabereye mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga aho yariko arashimira Imana ku myaka 4 hamaze ku butegetsi. Mu gikorane rero catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu myaka 4 amaze arongoye igihugu cabereye mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga ku magenekerezo ya 20 gushika 22 Ruheshi. Varisito Ndayishimiye rero aremeza ko ata Murundi akenyeye kuko ubu nta mvunja zicibonekeza mu gihugu nk'uko vyahora vyibonekeza mu makomine Nyabihanga mu misi iheze, ariko ubu bose bambara uturato bose ngo ntawe ukigenda n'amaguru. Akaba ariyo mpamvu rero ata Barundi bakenye kuko imvunja ari ikimenyetso c'ubukene. Varisito Ndayishimiye akaba yaragize ati iminsi iheze aho i Nyabihanga abantu bari barwaye imvunja, ariko ubu hari izo mukibona. Imvunja nico kimenyetso ca mbere cerekana ubukene. Uravye amaguru bose baraberewe bambara uturato bahora bagenda rero batambaye n'ibirato. Abo bantu bakenye gute? Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akemeza kandi ko igitoro kidakenye kubera ubukene. Akagira ati ntihagire uwuvuga ko igitoro gikenye kubera ubukene ngo none iki ni kubera iki ijambo rivurwa gusa ari igitoro. Jewe nta kindi kintu numva, indya nirya nawe mu gihugu ntushobora kuvuga ngo inzara yarateye, indya zirahari. Imvugo y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye iratangaje kuko ibihe Burundi burimwo ndetse biriko biracamwo muri kino gihe vyari bikwiye ko umukuru w'igihugu wenyene ahaguruka agafata ngingo zibonekeza zotuma Burundi buva mu bihe bigoye vy'ubutunzi burimwo. None ashishikara kwemeza ko Abarundi batunze ata kibazo kiriho. Nta n'igihe rero cari kihaciye umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yemeje ko ikibazo c'ibitoro ari inkurikizi z'ibihano leta y'u Burundi yafatiwe mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Umushikiranganji w'ikiga ca leta Audace Niyonzima nawe akaba aheruka gushikiriza mu nama nshingamateka ko ikibazo c'ikena y'igitoro kiriko giterwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Nk'uko rero twagiye tunabibagezako kuri izo mvugo z'abantu bagiye batandukanye. Rero duhereze kuri iyi nkuru yagarutsweko n'ikinyamakuru magazine Jimbere, aho bandika ko mu Cankuzo abahora badandaza imyumbati mibisi none karaheze. Abo nabo rero badandaza imyumbati mibisi mu isoko nkuru ya Cankuzo bamenyesha ko muri iyi minsi ata mizigo ico giterwa iboneka. Imvo y'iryo gabanuka ry'imizigo ngo riva ku kuntu hariho tifuza gukura imyumbati yabo mu gihe c'izuba kuko ibikoti bica vyuma. Ivyo navyo rero bituma babura imbuto mu gatasi kagiye gukurikira muri uyu mwaka uza burima. Ikigeretse ko rero ngo nuko nabo kuyiyo myumbati bari mu bikorwa vyo kwimbura umuceri nk'uko rero bigaragazwa. Duhereze rero ku bafatanywe inoti z'inyiganano harimwo amadolari, amakwaca, ikidodo ca UNICEF hamwe n'ibindi. Abo bagabo rero babiri bafatiwe muri quartier Birimba muri komine n'intara ya Rumonge kuwa 22 Ruheshi 2024 nk'uko abajejwe umutekano bivuga. Bafatanye amadolari y'abanyamerika yiganwe angana n'ibihumbi 21,805, ikidodo c'ishirahamwe UNICEF n'udusandugu tubiri ntamenwa tubikwamwo amafaranga
amafaranga ya Zambia 6 n'amarundi 150. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge bafise ubwoba ko zimwe muri izo noti z'inyiganano zoba zaramaze guhanahanwa, bakavuga ko bizohava bibaviramwo gufatwa mu gihe bazobasanga na rirya sanzwe bazi bike mu bimenyetso vyazo, bagasaba ko rero bohabwa inyigisho bimenyetso vyerekana noti z'ukuri. Musitanteri wa komine Rumonge agasaba abanyagihugu arongoye kwama bitura amabanki igihe cose bashaka kuvunjisha amafaranga mvamakungu ngo ntibahave bahendwa ngo bahendwe inoti zitarizo. Abasaba abo rero barahawe inoti za magendu kuzishikana ku bajejwe intwaro batararinda gufatwa. Tubakengurukire cane ko banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubashikiriza kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Mana ibahezagire.